uravye ingene ko biragenda murumvise iyi soko yo ngaha y'imbaho yo ngaha kwijabe, murumvise ibintu vyo gusha vyo muri Kambazi, murumvise nababwiye iki kibazo cyo ngaha kwa impande yo kwa Siyoni nahone mu bintu vy'imbaho nahone harahiye nkuko nyene. Hanyuma mwibuke ahandi hantu hahiye mu Kinama, isoko yo mu Kinama murazi kwiruka gusha nayone. Mwibuke kandi je ndi Asiri nyamba mutari mubizi ahantu wonyica hari ibintu bimwe bimwe bitogenda gutyo oya ndi Asiri narigisha assurance jewe nyene y'ubuzima bwawe ko sinzi ryari nzopfa. La protection des biens et des citoyens est la panacée du gouvernement. Uwundi wese azafasha mugabo leta niyibazwa bino bintu. Ikibazo n'umuntu agomba kuca yibaza ngaha bigenda gute ngo isoko ya mbere ishe, isoko ya kabiri ishe, isoko ya gatatu ishe, isoko ya kane ishe, isoko ya gatanu ishe, isoko mirongo zishe n'ibintu ntihagire ankete nimwe yigera yabutisa ngo abantu bavuge ibintu by'abantu ngene vyononekana. Ivyo bintu mwe muvyumva gute? Twebwe dufise ikibazo cuko mu Burundi tagira ico twita nikiyago kije habaye ikintu kidasanzwe kijanye n'ibintu byisha by'amasoko, aho usanga amasoko n'ibindi bintu bitari bike vyononekara mwa kino gihugu ukamengo n'ibintu bisanzwe. Mugabo nagira mbanze nibutse yuko hari ibintu bimaze igihe biriko biraba abarundi badashitahura, n'abarundi bake cyane bariko baratahura mu vy'ukuri ibintu biriko biraba mu bintu bijanye n'isha ry'ibintu. Namwe bwabamenyesha amakuru bukurikiranira hafi ndi sirjana kwijana ko atavye mutahura. Mugabo reka mpere ku vyavuba twese twabonye twakurikiye kugira mubone ibi bintu ingene bigoye. Kuyu wa 21 ukwezi kwa gatandatu no kuvuga ejo hahise nko mu masaha y'indwi y'ijoro jewe numvise abantu bampamagara bambwira bati tagenda mu busaba mutabare batabare isoko ya Jabe aho bita kumbaho bacuruza imbaho n'ibiti ariko harasha. Narashoboye guhamagara abo nshoboye guhamagara mugabo bukeye naragiye ndahasanga abo muri protection civile, abajeje igipolisi muri commune Mukaza n'abandi. Ndabaza nti none ko mbona n'ubu muri rukiri kuraka habaye iki? Ngo buryo umuriro ngo vyase kuzima, ngo ico twakoze twakuye ibintu turanakinga ntagira abantu baza kwiba, utumuriro ngani utaza kuyiheza gusa utihejeje n'ibikunda. Ivyo rero urumva ni vyabaye hirya ejo ku munsi w'Imana. Hanyuma mwibuke irindi sanganya nk'iryo rirereka kuba aha aho bita muri Kambazi navyo ni vyabaye uko. Mwarumvise ko bambuzwe imvugo nyinshi, bamwe ngo namatara, abandi ngo niba, abandi ngo nibe, mwese mwaravyumvise navyo ntaho bigarukako. Nahone mwarumvise ko byagumye bitubavuze iti ibi bintu rero ntabujya nawe ubijamwo birituritse makavyo ne vyihejeje. Mwarabibonye ko ariko vyagenze, mugabo abantu bari baremye kubera bumvise barose ya message yumvikana. Ivyo murazi amadega y'ibintu vyononekaye, ibintu n'abantu vyanonekaye. No ngaha kwijabe baratubwiye yuko hari umuntu w'umuzamu yarahari, baramurondeye kugera isaha 7 ntibari bwamutore, bagumye bibaza ko yahiriyeyo indani. Ivyo bintu rero ni ibintu vyabaye vyamaze kubimenyera. Mwibuke ivyabaye ngaha ku isoko
y'imbaho nyene n'ibintu bakora aha bita ngo kuko abasazi hagati ya Mutanganoro na Mutangaside irya soko mwarabonye ingene vyagenze. Ico ni kinuze ca kabiri. N'ahantu ha gatatu hahiye. Ahantu ha kane ahubwo ndabonye n'umujana twahuriye uje mujana twarahuriye wa BBC. Rero ibintu uravye ingene ko biragenda murumvise iyi soko yo ngaha y'imbaho yo ngaha kwijabe, murumvise ibintu vyo gusha vyo muri Kambazi, murumvise nababwiye iki kibazo cyo ngaha kwa aha impande yo kwa Siyoni naho ni mu bintu vy'imbaho naho ni harahiye nkuko nyene. Hanyuma mwibuke ahandi hantu hahiye mu Kinama, isoko yo mu Kinama murazi kwiruka gusha nayone. Mwibuke kandi kwa Adams harahiye naho n'umuriro vuba. Harahandi amasoko atari make nk'isoko y'Ingozi imaze gusha inshuro kabiri. Hanyuma isoko yo mu Rushubi yarahiye. Harahiye amasoko menshi Nyanzarake n'ahantu henshi cyane hamaze gusha ibintu bimaze guturirwa. Sinzi ko biturirwa canke vyiturira navyo tumenya. Mugabo ikintu ngaha ayi kigoye gutahura mwibi vyose. Umurundi wese yibaza mu bisanzwe andeya desmen maximum d'abord haratangwa ivyo bita les enquêtes préliminaires z'intango zibanze. Abantu bakamenya uyu muriro wavuye kuri iki. Ivyo bintu makino gihugu cyacu ntivyigera biba. Ngo tumenye muribuka nk'isoko nkaho risoko nkuru ya Bujumbura. Ahantu hari PIB umwimbu w'igihugu cose ku mwaka wa 20% 20. Kugeza nino saha ntituramenya neza ibintu vyatumye iyi soko isha. Ntiturabimenya none saha. Ibi bintu narabajije hajya kwijabe mbega ahantu hahiye gute. Erega nibagiye n'irya soko yaje bugiye yarageze gusha. Mushaka ko batavyo mwari munzi. N'amasoko menshi cyane amaze gusha isira. Mugabe ikintu kitumvikana. Navuze ingaruka mbi ziba iyo ibintu nk'ivyo bibaye. Mugabo ntivyumvikana kungene tutamenya icyatumye ayo masoko n'ivyo bintu byose bindi bisha. Aba resotere ababituriye hanyuma n'ibihano bahawe. Kuko uko bigenda kose ntivyituriye. Nawe bari Regideso kufatwa ingingo. Mugabo ibyo oya ntaho hava avyemeye. Ico bacoje nawe bari umuntu yibagiriye ikintu agaturire yofatwa ingingo kuko ntushobora gufyinisha ibintu by'abantu n'ubuzima bw'abantu gutyo hoye. Ikibazo ronga gica kiza ni kimwe. Leta iri hehe mu ivyo vyose? Irihe. Nagira nibutse yuko gukingira ibintu n'abantu vy'igihugu bibazwa leta. Nta wundi muntu umwe bibazwa leta. Gukingira ibintu by'abantu, la protection des biens et des citoyens est la panacée du gouvernement. Uwundi wese azafasha mugabo leta niyibazwa bino bintu. Ikibazo n'umuntu agomba kuca yibaza ngaha bigenda gute ngo isoko ya mbere ishe, isoko ya kabiri ishe, isoko ya gatatu ishe, isoko ya kane ishe, isoko ya gatanu ishe, isoko mirongo zishe n'ibintu ntihagire ankete nimwe yigera yabutisa ngo abantu bavuge ibintu by'abantu ngene vyononekana. Ivyo bintu mwe muvyumva gute? Twebwe dufise ikibazo cuko mu rutagira ico twita politique de prévention. Nukuvuga politike yo gukinga mwakino gihugu cacu nuko ntayihari. Enda bakandi karugasa meje kuvuga ivy'imiriro niki. Sindaza kuvyerekeye igituma umengo ni ibintu bisanzwe cyenda bibereka. Mugabo reka tuje ku bindi bintu kuko tuvuze gukinga si ivy'imiriro gusa. Mwibuke mwese muribuka aha mu Gatunguru ivyahabereye. Amazi yaramanutse nkukura irayogeza ibintu mwarabibonye. Genda murabe
ibintu by'inyubako. Amazi yaraje yatanganyika araduga tereresa mwarabiboye. Amazu n'ibintu biratwagwa n'abantu barapfa. Inzuzi ni ukuvuga Ntahangwa, Kanyosha, Kajeke n'izindi zigwa ziri hikumbi. Mugabo kandi reka ndabarungike muri Code Dolo icivuga. Code Dolo ivuga yuko kuri Tanganyika, inzu yose iza kuri Tanganyika hagomba kuba ikintu bita zone tampo imetero 150. Inyubako yose mubona ku metero 150 ni inyubako inyuranye n'amategeko na Code Dolo. Genda murabe inzu inyubako zose ziri ku nzuzi, uruzi rwa Ntahangwa, murabona ngaha Mutanganoro, Mutangaside, Jabe, kumanuka gushika kuri Tanganyika. Genda ngaha ayi ku ruzi rwa Kanyosha, Kinindo n'izindi hose musanga hari inyubako. Pourtant itegeko rivuga yuko kizira gushiraho inzu ku metero 25 mu misozi. Aho urumva ivyo biruko Ibujumbura, Ingozi, Gitega, hano hose hari bisagara byagomba izo metero zagomba kubahirizwa. Ku mabarabara turorondora route hari metero, ni kuvuga amabarabara asanzwe aya imigenderanire nibaraba n'amabarabara makuru, burya hariho imetero zigomba gusigara. Sinaho honyene n'amazu burya hariho imetero zisigara hagati y'inzu n'ibarabara, biri mu mategeko biraza. Mugabo nagenda babwire mugende muraba amazu ngene yubatse ku mabarabara, mugende muraba ngene amazu yubatse kuri Tanganyika canke ahandi hose kwizo zimeje kubabwira. Hari amategeko, mugabo nta muntu numwe, nta gwego na rumwe ivyo bintu vyubahiriza. Jewe naragiye kuraba uyu muntu bari wagushiraho ajejwe ivy'inyubako, ndamubwira ko maze kwandika makete menshi cyane. Ishyamwe riko byaranditse makete menshi rivuga yuko tudatahura na gato ingene ibintu biguma bisha, ingene ibintu by'inyubako bimeze. Aho narimvuye kuri Tanganyika kuraba amazu bariko barubaka kereke part bariko baduza baguma baduza. Ukibaza none abantu baje kubahiriza amategeko bigenda gute ngo abantu baguma bubaka babonyaza amategeko mugabo kandi nk'ibintu bisanzwe? Jewe rero nkavuga nti ibi bintu nivyumvike nke twandika makete abantu bose ukamengo nta numwe abibona, kandi ko muravugana umengo nta numwe ari responsable, umengo nta numwe abibazwe byo bintu. Reka ndabakandika ro gasanzwe beje kubabwira yuko amasoko, amazu yubakwa agomba kurespecta, gusonera, hari ibintu agomba kubahiriza byo twita norme de construction. Mwebwe ntimuce ngaha muje mwabinobira, ntimuce ngaho kwibarabara. None mubona amazu mubona ibintu byubatse ngaho yabimeze gute mwebwe? Ntimwabibonye mwebwe mwenye? Cyangwa manu ngaha hepfo ngaha kuri Tropical murabe mwibarabara ahantu hose hagenewe guca imodoka, kandi muri place publique, kuko izi place cyane mwankundira mukanyemerera tuzoba dufise umwanya tuhaje twese murabe ivyo bintu. Amazu urabona aya mazu yose yubatswe ngaha indani aho cazira ko hari ikintu kijaho. None nk'ubu umuriro wideclare ngaha indani cyo genda gute? Ivyo biraja mu magaleri afise imagine nka galeri ifise abantu 3000 cyangwa 1000, kwari amagareri afise abantu benshi ngaha mageno bisagara. Mugabo ntushobora kuronka namwe honyora cyangwa ucishe ibintu imodoka yacizimye kugira ngo bikunde, ntibikunda. Mugabo n'umuntu acayibaza ikibazo, none abo bantu basa hari turafise administration, kandi ngenda kubwira ko ata muntu n'umwe wadini nturaza kuraba jewe rufyiri n'abandi bawuriko twama twagiye kubara tubabwira tuti nyabuna ibi bintu muri biriko birakogwa administration iri hehe? Abantu bariko baruba kuko bashatse, hari inzego z'igihugu ibintu bigasha bikononekara ukamengo n'ibintu bisanzwe. Ibi bintu rero nivyo birumvika two dukora ku nyungu z'abantu, mugabo nagira nibutse ko inyungu z'abantu
zitandukanye cyane n'inyungu z'igihugu. Umuntu umwe arashobora gutuga agatera imbere, mugabo murabona neza ko mu kanya gatoya biba biheze. Nta muntu n'umwe atibuka ingene iyi soko abantu bari bakora mu isoko nk'ahantu hahora isoko nkuru ya Bujumbura, ingene ibintu byari byifashe, abantu bari baratunze. Ahantu hahora isoko nkuru ya Bujumbura, umwimbu wari uhara, abahinga berekanye yuko wari hafi incuro ibice 20% by'umwimbu w'igihugu cyose. Ariko byarahiye, abantu bari baratubira abandi baragwara mu mutwe, abandi barasubira kurima, baragira ibyago n'ibyago. Mbwa kuva ico gihe amasoko amaze gusha, ibintu bimaze gusha, uko ntibigira uko bingana. Amazi amaze gutera isyera ntibigira uko bingana. Mugabo mwenga leta ivyo bintu ntibiyiraba. None nukuri ibi bintu tubihore, tubireke gutyo. Jewe nukuri ngiye kwijabe ejo ntaraba bakavuga bati umuriro ntushobora kuzima uzimijwe n'amazi, ati nimake ibintu byonyene vyizimye. Ntaca nibuka kubera ko ndabibabwira ukungene ibintu byariko biraturagurika ngaha muri ka base, bakavuga bati ibi bintu biriturutsa byonyene makabihere nta muntu avyegera. Umengo bisigaye umengo ni za filime dusigaye twibereyemwo, aho umengo ni ibintu bisanzwe bimwe bitaho kumenyera kabi. Burya hariho umuntu ngo yigeze ngo bamusaba n'umuntu yari sindabibazwa. Uyo muntu yari sindabibazwa rero ngo abantu baragize ingorane, wewe kubera atamuravuga ati ivyo ntibindaba. Mu nyuma yumvise ibintu byabereye kure, ntabwo cage ngo bariko barica abajuifu, ati je ko ntari umujuifu je ntibindaba, akabiraba nk'ibintu bisanzwe. Mu nyuma yumva mu gihugu ciwe vyateye, ati mbega none ko hariko harononekara ibintu, yumva ngo bikobera mu ntara ya kure je ntibindaba. Mu nyuma biraza birashika ku muryango ko atari jewe, ari mu muryango, ati jewe ntaco sikazima nkingi. Munyo biramushikira nawe, mugabo ngo bamaze kumushikira, byageze kumushikira atakironka umutabara nawe. Ibintu nk'ibi rero bane ba mama, hari igihe twumva umengo biri kure yacu kubera twebwe bitabiradushikira. Mugabo abo bitare zome de grands esprits, umuntu w'ubuntu muri we, surtout un leader uri mu y'abandi, ugerageza kora kije kintu cyashikiye mugenza ko vuga mbega urye niyo bari jewe bishobora, mbega igihe byabishikije byogenza gute. Ayo na mateori y'umufilosofe yitwa Emmanuel Kant yavuze ati ugomba gukora ikintu, gerageza wiyumvira uti mbega ico kintu nkamwe abantu bose kwisi bo kuyumvira nko kuniyumvira, isi yomera gute. Ari yumvira ikindi nimwe yitangura rwa Dor Maxime, igihe bwonye ikintu gishitse kibi, gerageza wiyumvira uti mbega ikintu hamwe cyoshikira umwana waje gashikira jewe, nuvyifatamwe gute. Ucugira inaction nkuko woyikora ku mwana wawe cyangwa ku muntu wawe proche. Mugaba kubera uyo mwina, uyo muno, iyo ndandende, uko kwikunda birenze, l'égocentrisme à outrance, urabona ko abantu ibintu bisigara bimeze nk'inkuru yibonye ko bitakuraba. Ibintu bikononeka rubona ukamengo nibiguraba. Burya niyo situation turimo, iyo bishitse no ku bantu bitwa ko bari imbere y'abandi bane ba mama, nta mubona igihugu kitavaho kiri, nta mubona igihugu kikubita intambwe imbere yo gutera imbere. Mu myaka 3 n'itangwe cyuzange cya kubisa intambwe 10 dusubira inyuma. Niba ibintu mubona ngaha usanga uko twiyumvira tutari kukira, ariko n'ubu tuciyumvira. Ukiyumvira guteza imbere uburimyi uzi ukoresha isuka, uko twarima iriya santa. Nibi bintu rero ubona burya ivyiyumviro byacu niko bimeze. Il doit y avoir une prise de conscience collective. Twese twumve yuko tutemeye kugwanira hamwe nk'abarundi tuzopfira hamwe nk'imbwa.
ata kintu kitugarura. Ibi bintu rero aho ibintu bisha bigasubira bigasha, ibintu bikononekara, ibintu bigatwagwa, mugabo umuntu akumva yuko kubaka kuri Tanganyika idugije etaje imwe yiwe abarundi bose bamerewe neza, umuntu akumva yuko ibintu kwijabe bihiye bitamuraba, umuntu akumva yuko isoko ngaha nkuru ya Bujumbura Sojemak ihiye, sinzi ko mwabibonye. Urabona ko hari abantu mengo baravyaje uno munsi bigwa bararirimba ngo baronse isoko ngo bagize iki, ukumva umengo ni birori, bakibagira ko ari abantu batunuye ku mutima. Ibi bintu rero geragenda babwiye n'ibintu ushobora kuzana intambara, kuko nama nabivuze mu gihugu, iyo igihugu itagira classe moyenne ugasanga en groupe de bandi, en groupe y'abantu babasumo bare nkoresha iryo jambo, nibo baguma barondera gutunga mugabo inyungu rusangi yabanje kunigwa mu meshi. Ibi bintu ni ibintu biri danger. Muhava mwibaza ngo ndiko ndavanganya ibintu, oya siko ndavanganya ibintu, ndiko ndavuga uko kuntu ibintu vyononekara bigasha bikononekara kubera no mugukana kw'abantu, wewe ujeje kubikora kubera wewe utarimwo bitakuraba, ugacora ko ibintu bisanzwe ukacubireka gutyo. Ejo hazogera igihe nawe byo bizoshikirwa abantu beze barabe, tuce tuba muri ntunze muri cercle vicieux, tuce tuba muri cercle vicieux. Ibi bintu ndiko ndabivuga mbabaye, ndiko ndabivuga mbabaye, ndavyo kuntu amanyuba inyubako ziko ziraduka kuri Tanganyika, ndiko daraba kungena inyubako ziko zirubakwa ngaha mu gisagara ca Bujumbura n'ahandi, ugasanga ibintu birubakwa amategeko ari twagomba kubahiriza. Amaje kubabwira ingene kubaka ku mabarabara makuru birazwi, ingene amazu yubakwa mu bisagara birazwi. Nta muntu numwe yubaka inzu mu gisagara atatanze plan yiwe, kandi kugira ngo bamuhe un document de fait de construction baca babanza kuza kuraba ko ivyo bintu yemeye kubaka yavyubatse uko nyene. None habuze ngo inzego z'igihugu ivyo bintu zivyubahiriza, habuze iki? Amasoko urashaka kwiyumvira nk'isoko irimo abantu ibihumbi bingahe, mugabo gacu usanga abo bantu nta muntu makingiwe. Naha rero nagomba kuja kuvyoko, nagira mvuge yuko mwakino gihugu ikintu bita politique de prévention, umugambi wo gukinga mwakino gihugu nta bihari, nta nibiri mu mitwe yacu, nta mitwe y'abategetsi, n'ibintu biboneka. Kuko iyo abariho politique yo gukinga, ubwa mbere kijya kigo ca protection civile kiba gifise ibikoresho, kikaba gifise ibintu vyose vyangombwa n'abahinga. Mugabo none umuntu agiye kwijara ntajya kwijara ahayiriye ibintu, bakakubwira bati ivyo bintu ntibishobora kuzimwa n'umuriro, ari ibintu nkabijya ari. None mwumva isoko ihiye vyo bica bigenda gute? Ngo bica bigenda gute? Nukuvuga rero mwakino gihugu ikintu ca mbere cokogwa twese cyaca abamenyesha mu kumugizemo uruhara n'inzego z'igihugu, ni habi ico bita conscience collective. Twese tubone ko turi andanje. Burya utarabona yuko iki kintu kiro kiraba ari ngorane, wo buntu mengo nibisanzwe. Ndababwiye nti muze gutira agashambura muri ko muramanuka ngaho hasi, murabe ko mu by'ukuri inyubako zihari n'ivyo hari ariko byagomba kugenda. Muce manuka ngaho murabe ko ibihari ariko byagomba kugenda. Ico ni cambere nibaza yuko tukwiye kubanza gukora prise de conscience. Ikigira kabiri nuko amategeko aharabanza gukingirwa, gusonerwa. Nukuvuga abantu bose bubatse bidaciye mu mategeko, ntuvuge ngo urumva ngo barubatse, ivyo biramuraba. Uwubatse hari uwamuhaye uruhusha, uwarumuhaye hari ico bita la loi réquisitoire mu gihugu. Itegeko ry'uko iyo umuntu yononye ibintu ayononye avyaye amategeko, leta ikaza kuriha uyu muntu wabibaza. Abo bantu batagize izo nyubako zitubereje amategeko, leta nibaje ko bagire babiri. Mugabo amategeko yubahiriza. Igihugu kitubahiriza amategeko ni igihugu kidashobora kwavansa kuri sur tous les plans. N'amategeko nibahirizwe, ivyo bintu nibibomogwe, hanyuma amategeko yubahirizwe. Ico ni ikintu ca kabiri tubona ko bikwiye kugira. Nshatse kuvuga izi nyubako zose ziri mu gisagara zitakurikije amategeko.
izi nyubako zose ziri kunze ya ku nzuzi ku mabarabara kuri kiyaga Tanganyika zose tubaze zijya metero zavuzwe nibabibomore, hanyuma ababitanze nabo nyamba hari ibyo bahawe bahanwe. Hanyuma abantu bubatse amazu hagati bakubaka amagareri bitakurije amategeko atamusha bafise nibabibomore. Ndazi ko ngaha ayi ndiko ngwana n'inyungu z'abantu, ivyo jo manfu n'ahandi ho ucume ngo hariho rabstat tutari do leta. Erega rabstat tutari do leta nibisigura yuko inzego zishobora kuba zihari bwa zitahari. Ninde muntu yashobora gusigura ukungene ahantu hari inzego abantu bubaka uko bagomba bagakora ibyo bashaka ibintu bigasha ntagire ikintu na kimwe kivugwa. Ivyo bintu mwe mu byo vyumva. Ico cya gatatu. Cya kane nuko ibi bintu byose biguma bisha, aya masoko ibi byose tumenye imvo rakoze rezotere, imvo zituma ibi bintu bisha, ababituma bisha n'ibihano bahawe. Igihe cyose bitazoba bitarakogwa umuntu acafata kumego ni leta yabikoze. Nibihende batarazana inyishu yavyo twe dufata ko ari bo babikoze. Nibisigurika na gato inzego z'igihugu zijya amakori n'amatagisi y'abanyagihugu ibintu byo bikononekara. Nagenda basubiriremo gukingira itunga ry'igihugu bibazwa leta ntibibazwa umuntu. Niyo leta ishiraho inzego ibintu byose kugira ngo igihugu cubahirize. Icya kane kigomba gukorwa nuko ahantu hose amazu yose duhere ku mazu public. Murabona iyi nzu uriko mikoramo murayibona cyamu cyahajya murayi ko hatariho extincteur. Aya ma extincteur yose aba hari ngaho kuyamva ayo mazu agomba kuba hari abantu babaye forme pour ça bakayakoresha bazi kuyakoresha. Ivyo biri byo bitare norme de sécurité des bâtiments. Mugabo genda muturabire mu mazu ya leta usanga ivyo bintu hamwe biri ndabakaro gasanzwe. Urabona ahantu haheruka gusha kwijabe muri district sanitaire de Jabe je naragiyeyo byarebe bibaye ndabaza nsanga byukuri cyari kihari mugabo ngo ntawaraze kubikoresha. Nico gituma sanga ibitanda vyahiye ibintu byose byahiye. Urabona ahantu harabagwaye. Ivyo bintu rero ni ibintu mu byukuri twese tugomba kubona ko turi ntuze bashireho ivyo bintu bijanye no gukinga ayo ma secteur yose aje ku mazu aho mwebwe mukorera mu biro yanyu hose bibe biriho hanyuma abantu bamenye kubikoresha. Murabona ko niyi miriro ya Regideso iri incertaine. Murabona yuko electricité by'ukuri ibintu birasha bikagira kandi kubera ari leta bugona wari utikingiye bica bigorana. Habe des mesures de protection rodi yandi mayeri yemeshe yo gukinga. Icya gatanu muri kuye kuba nuko abantu bose ibintu byose bishikwa mu assurance. Bega ndabaza ninde muri mwebwe ari hasi muri mwebwe muri ngaha banyemesha amakuru mwebwe ninde afise assurance mwewe ugomba kufise assurance yiwawe y'ubuzima bwawe. Muravyumva? On doit prendre conscience qu'il y a des assurances. Sindiko ngira promotion erega kanakazi kabasirere nabo bagomba kubivuga. Iyumvira ko kubaka inzu y'imiliyoni zitatu hanyuma iyo nzu y'imiliyoni zitatu wewe bagagusaba ku mwaka imiliyoni zibiri ku mwaka no kuvuga ibihumbi amajana 2 amajana 3 ku kwezi kugira ukingira inzu yawe kuko bujye bakingira valeur y'inzu. Valeur wayihaye niyo bakingira mugabo cyo usanga nta muntu numwe yagiye muri assurance. Ivyo bintu mwe mumva ari ibintu bisanzwe biri normal. Leta rero niyo igomba gufata rodeva ivyo bintu tukumva yuko bigomba kugira ama assurance. Rero hariho assurance z'ibintu n'abantu. Abantu wewe nk'umuntu uravuga uti jewe ubuzima bwanje jewe nciye amafaranga ya uravuga amaciye heruciye wewe ugaca ugenda ukiyasirisha. Urumva ugenda ukiyasirisha mugabo ivyo bintu iwacu ntabibaho.
mugabo amasirasi arabikora. Ugende urabe amagisida yirirwa araba isira haba mu mabarabara, usanga umengo ni ibintu bisanzwe. Mugabo jendi asiri nyamba mutari mubizi, ahantu wonyica hari ibintu bimwe bimwe bitogenda gutyo oya. Ndi asiri narigisha asirance jewe nyene y'ubuzima bwawe ko sinzi ryari nzopfa. Ibintu vyari narabigisha asirance kandi si menshi kwera. Rero iki ni ikintu gusa ca prise de conscience, abantu bakumva yuko tugomba kugira uwo muco. Mugabo none era abana bariko davuga erega hari ibintu bigoye, abantu bacu muri leta baradutwenza. Urabona hari ibintu mweka batavuga bonyene, urumva ibintu vyabo ntibiri asira ngake kabesha kubera babitora kuri gusa. Erega ibintu uronka kuri gusa bitakugoye, nta kamaro ko kwirigura uvuga uti naho bazo vyokononekana jo nzorondera ibindi. Wewe urabona igituma vyibigora ivyo bitaja no mu mitwe yabo nuko kuntu urabona nk'iyi politike yo kuvyara ku buntu tuvuga tutabantu nibavya muri leta nibo bivuga ngo usanga umwe afise indwi afise umunani none umva yo bivuga gute. Ni bibazo nivyo, nico gituma abantu baje imbere y'abandi batagomba kuba bari bo bose, bagomba kuba bafise certaines valeurs que les leaders politiques incarnent. Mugabo chez nous aujourd'hui être leader nuko waraciye mu ishuri imiburi ukagira imanite, niyo indicateur yonyene. Mugabo ya mavalere y'ubuntu y'inyungu za benshi izo valere ntazikibaho. Nico gituma dusavye dushimitse yuko ibi bintu byo fata inzira abantu twumve tubone ko turi andanje n'ayandi hoho tutemeye ko twese tujua le rôle collectif pour kugira ngo dukingire igihugu n'inyungu zacu, twese tuzoshira nk'abana b'inyoni. Mugabo ndafite icizere, urabona twarashizeho vision imbonoka zoza y'ingene Uburundi buzoba bwifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040. Uburundi tuvuga yuko buzoba buriko buratera imbere ni mu myaka 14. Erega hageze ingene Uburundi buzoba bwifashe mu mwaka w'ibihumbi 2060 mu myaka 34. Mugabo tukagumana iyi comportement dufise, urabona ibi bintu bisha, ibintu vyononekara. Nabaye akaroro k'isonguru ya Bujumbura yahiye, PIB yayo sero abahinga umwimbu wose w'igihugu wari hafi 20% raba nababwiye amasoko arenga 40 amaze gusha n'ibintu bimaze gusha mu myaka mike cyane. None mwe mwumva ivyo biratari nk'indoto kwimba dushobora gushika ku gihugu giteye imbere ibintu vyononekara umego nta nakimwe kibitubwiye kuba iziteko umego ni ibintu bisanzwe. Ibi bintu rero abantu mwese jewe cyo kuruwa ayimbona kazoza, jewe ndemera irya mbona kazoza ndayemera kubera ajya masenke piliye zijya nkingi zitanu nijya migamba ajya mu objectif 2022 jikuwa fermement n'ama indicateur de base bashizeho jikuwa fermement. Mugabo ikintu kinera ubwoba ko ibintu bizava bishikako ningene twigenza, ningene n'abatwara bigenza twigenza ko kumenya twamaze gushika. Mugabo n'abashitse barafise politique de prévention gukingira ivyo bafise, none tudashobora gukingira ibintu dufise. Mwumvira gute ko tuzoshobora kurondera ibindi? Mwumvira gute? Numva ko twiyumvira ikintu n'igihushane cyacu, twiyumvira ikintu n'igihushane cyacu. Ibi bintu rero habe ini prise de conscience collective hayere kuri mwebwe, burya bamenyesha makuru mwebwe muri abantu bakomeye cyane. Urumva mwebwe ntimugira umugambwe, ntimugira idini, ntimugira intara, ntimwegame ikintu na kimwe. Mwebwe vuno feke véhiculer la vérité, mwebwe mu veikira ico bita ukuri. Iyo rero mumenyesha makuru atari dans cette logique de véhiculer la vérité, akaba journaliste partisan, na kenshi ibintu cyavyononekara. Bishavyononekara kuko turiko turavuga nabivuze twese tagize ntuze ico no kwita conscience collective, ibintu cyavyononekara. Nico gituma ndabahamagarira n'ukuri ibi bintu mubifate nka nkama, kuko nta butunzi busho nta gihugu giteye imbere gishoboka mu gihe tutazoba twafashe ingingo zo gukingira
abanyagihugu n'ivyabo. Nabivuze kandi ivyo bikorwa n'inzego z'igihugu. Nyamba dushaka no kwimbona kazoza mu vy'ukuri izoshobora gushika kwihangiro ryayo, nitubanze dukingira ivyo dufise. Hanyuma umwe wese akore sohora, mugabo nabivuze uruhara rwa leta ninasubizwamo ibintu vyose. Ivyo bintu rero bishika kundwi nshikirije, hariho n'ibindi byensir nibaza yuko twagomba gukora mugabo genda bivuze byose ntagiye n'ikibazo na kimwe kiza. Ibi bintu nivyumvikana na gato ingene imiriro iguma yaduka, abantu baguma bubaka atacamira ukamengo ni ibintu bisanzwe, hariho inzego zagomba kubihagarika. Murakoze.